Reka tubahe ikaze kuri Holy Canaan TV mu kiganiro kiryoshe cyane tugiye gukorana n'uwashinze iyi televiziyo ni Madame Renilde Semirengo mumuzi cyane mu biganiro vy'ingo n'imiryango eka mbere ubu asigaye anabashikiriza ibiganiro vy'iyobokamana mwivuga butumwa hagenda yubaka imitima ya benshi. Rero niwe turi kumwe reka mbere tumuhe ikaze idonda we kubatwumviriza nawe kubadukurikirana kuri no Holy Canaan TV. Ego nkuko habivuze nitwa Semirengo Renilde akaba ari jewe na kreye i channel ya Holy Canaan TV mvugira ko ibiganiro bitandukanye cyane cyane byivuga butumwa hamwe n'ivy'imiryango n'imiryango. Rero nkaba ndi umumama yubatse afise abana 4 hanyuma kandi nkaba ndi n'umuvuga butumwa mu ishengero bita Garison des Âmes mu Nyakabiga. Rero uyu muri ko muraganira n'uyongera muramwumvise muramumenye. Ego murakoze. Ego mbiga mama byagenze gute ngo yumvire gushinga ino televiziyo Holy Canaan TV? Ego urumva ukuntu navyiyumviriye urumwumvise ko nababwiye ko ndi umuvuga butumwa. Rero nariyumviriye none ko uye twagize Imana tukaronka uburyo bwo gushora kuvuga ubutumwa bugera kure. Ndavuga none ni gutejewe no shora kuvuga ubutumwa bugashikira abantu batanyegereye. Natanguye kugira ibintu vy'ama audio nkagira ubutumwa nkagira ama audio ngaha abantu bise muri telefone muri repertoire. Hanyuma nkaja mbona abantu bantelefona bambwira ngo iryo jambo ryadufashije bakashingira intaye nkumva nyene biranezereye. Hama uwundi munsi sinzi nk'abantu nkabangahe bashika nka 4 bambwiye ngo ariko ngo ubu butumwa ngo kubugira ku bantu bakeye kandi bari gushobora kubukora bugashikira abantu benshi. Je nanje sinari ndabizi ngene babikora. Hanyuma barambarira ati ugugira channel televiziyo hanyuma ushobore gushikira n'abandi bantu bari kure. Hanyuma sizigere nagize Imana ndahura n'uyu musore ubona cyera ari kuri inyuma ya kamera. Turahura acarambarira ati n'ukuri jewe no bigufashamo. Niwe yaciye abimfashamo. Yewe nta mugambi nari mfise mugabo koma abantu bariko barabisaba bambwira bati ubutumwa uvuga burafasha imitima kandi wo bukwiza kure bwoshobora gufasha abatari bake. Bikaba bihuranye rero n'umutima nsanzwe mfise ukuvuga ubutumwa urumva ndumuvuga butumwa no mwishengero numva birandyoheye. Mbega uravye uburyo wakoramwo ubwa mbere n'uburyo uriko rakoramwo ubu ubona hariho umusaruro ubona hari itandukaniro? Itandukaniro rirahari. Urumva mbere nakora donc abo mfise mu telefone kandi byaranangora kubutanga. Wasanga ngendagira abantu 5 bazefise nk'abantu bashika nk'amajana ngaho urungira abantu 5 byarangora. Ariko ubu urumva ndashobora create ama groupe yaranyeretse ngene bakreya ama groupe shiramwe abantu bashika amajana 256. Urashobora gukreya nk'ama groupe angahe. Urumva ugasanga rero birakoroheye kuburungika. Kandi ikindi kinejereje nuko ushobora gukurikiranwa n'abantu bari mwisi bashaka kuba bumva uri muri kuravuga. Mugambere ni limita ku bantu bari mu telefone gusa. Mugabo oyo urabona kuri YouTube abantu benshi barashobora gukurikirana ubutumwa. Mbega ko tubona ubu abantu bagiye batandukanye bashinga ya macano wanashaka bamwe bagacisha ko n'ibintu bitaba bihesha Imana icubahiro reka mvuge gutyo. Mbega ubu buryo bwo gushiraho amacano abantu ko bishakiye ku bwawe babishigikiye canke bikorwa neza nkuko tuvuge ngo bikorwa neza canke byo kugwa neza gute kugira ngo abantu bashobore kwisanzura mu kuvuga akaba bakiye mugabo bakavuge canke babishikirize batarengera abandi? Okay, sinovuga ngo uburyo bikorwamwo ni bubi. Mugabo hariho abagira indenzarugero. Hariho bagira indenzarugero ugasanga bariko batanga ubutumwa butari bukenewe gutangwa cyangwa ugasanga bariko barambikana ibara
kubera birimwo inyungu. Mugabo jewe uko nari numva nibaza ko abantu kameme bogerageza gukora ibintu bidasambura abandi. Iyo uriko uracisha ubutumwa buriko busambura uwundi muntu urumva bugera kure kandi bubonwa n'abantu benshi. Hari aho usanga hari amakuru ariko arazunguruka ugasanga nk'umuvyeyi bariko baramuvuga ibintu bitari vyiza, hama ugasanga nk'abana be barashoboye kubibona, urumva n'ibintu bishobora kwica umutima w'abana cyangwa umutima w'abandi bantu bagukunda batari kwifuza kubona ibintu nk'ibyo. Rero je numva uburyo benshi sinzi ko novuga ko ari benshi, uburyo abantu bamwe babikoramwo nukuri birababaje kuko urabona ko bitukisha abantu. Mbega tugarutse kuri kahise kawe ko twakumenye mu biganiro bitandukanye, benshi bakuzi nka Semirengo wo muri no mukurahe no mu biganiro bitandukanye wagiye umenyekanamwo. Kiya gihe waribanda cyane ku ngo n'imiryango. Mbega uyu munsi twavuga ko wabihevye canke birabandanya nivuga butumwa ryawe? Ego iyo ukurikiranye ibiganiro ntanga urumva kenshi ko umuryango ndawufise ku mutima. Ndawufise ku mutima ni ikintu kindimwo uko jewe ndakunda umuryango unezerewe, ndakunda umuryango urimwo amahoro, ndakunda umuryango urimwo Imana. Rero nico gituma numva mu muhamagaro mfise, mwiyerekwa mfise, ndumva umengo ntaco ntokora, ico noshobora ndumva nogikora kugira ngo umuryango utabagwa. Mbega kuva aho utanguriye gukora ibiganiro hari ikintu wovuga ngo nk'intahe abantu bamaze gushinga bavuga ati twarafashijwe muri ubu buryo ukunuku? Ego intahe ndazironka nyinshi, ndazironka. Hariho abantu bantelefona bakambwira ati nukuri izi nyigisho z'uyu munsi, ikiganiro cy'uyu munsi uyu n'uyu cyamfashije, hari icyo nakuyemo. Ngira nawe gihe twari twicaranye ngaha aye wumvise umuntu avuga ati nukuri nakwigiye ku bintu byinshi, ati ubwo nzoronka akanya kugira ndagushingira intahe ndakubwire ibintu nakwigiyeko. Nejo hariho n'ubundi muntu yanterefonye ariko arambariye ati nukuri ati jewe ibiganiro ugira ati si uko naje ni wawe tukamarana igihe nkakubona, ati nasanze naje mu ishuri. Rero ibi biganiro sinovuga ngo ni bose canke ngo ndonka ama feedback menshi, mugabo ndayaronka. Yabambwira ati nukuri iri jambo ryanyubatse, iki kiganiro cyakoze ku mutima wanje, iki kiganiro cyamfashije. Hariho n'abaca bambwira ati nukuri nabirungikiye nk'abana banje, nabirungikiye abagenzi, nuko kiba cyamufashije. Rero sinibaza yuko ivyo nkora ari ubusa. Tugarutse ku byo abantu bakuzi ko cyane ku ngo n'imiryango, mbega nigiki mu myaka umaze ukora bino biganiro nafasha abantu, nigiki wabonye mu miryango kiguma kigaruka nk'intambamye mu muryango? Intambamye nabonye cyane mu muryango ni ikintu c'ubumwe mu muryango, nka papa mama n'abana. Burya umuryango mwiza n'umuryango hari kada, hari kadre mushobora guhuriramo mukavugana, kuko hajya iyo umuntu mutavugana ntunamenya n'ivyiyumviro vyiwe, ntumenye ikiri ku mutima wiwe. Mugabo igihe nk'abavyeyi boshobora kuja baragira umwanya nk'umugore n'umugabo bwa mbere ho bakabanza bakaganira, kuko urumva mudakominikaho mani grave, bakarondera umwanya wo kuganira kandi n'umwanya w'abana n'abavyeyi ukaboneka, kuko umwana igihe wamumenyereje kumuganiriza arakwiyugururira, niyo ahuye n'ikibazo urabimenya. Mugabo hari igihe abavyeyi usanga tuja kubirondera tutigeze tubikora bakiri batoyi ngo iyo ndero bayimenyere, ukaca usanga ntibashaka kukwiyugururira. Ugasanga hariho umuvyeyi ariko arambwira, yariko arigisha abajene b'abadoresa
mu kibazo bavuga ngo bavuga yuko abavyeyi batabaha umwanya wo kuganira batabemerera ngo bavuge byexprime bamenye ico biyumvira urumva hanyuma ngo aranababaza ati mbe nk'uyu munsi nk'ubu habaye uronse nk'umufiance wumva wo mubwira mama wawe canke papa wawe canke wo mubwira umugenzi wawe ati je numva no mubwira umugenzi wawe urumva ko ari ikibazo nta cizere bafitiye abavyeyi urumva nta cizere rero numva ngo abavyeyi bari bakwiye kurondera kadire baganiriramwo n'abana kandi bakabagira abagenzi bakiri bato kuko iyo umugize umugenzi ukamuganira ndetse ko namupartage rimwe na rimwe n'ama-experience yawe ukamutera inkuru nawe bituma akwiyugururira akakubwira ibyo ariko arabamwo mu buzima ariko aracamo mugaye igihe atakaza kuganira irimwo urumva acayigishwa n'abagenzi acayigishwa no hanze acayigishwa na internet acayigishwa n'abandi bantu atari wewe kandi abo bamwigisha bamuha ibyo bashaka mugawe wewe igihe uri kuramuha umuha ibyo wifuza kumuha bishobora kumugirira akamaro rero nico gituma vraiment numva ngo imiryango yari kwicara hasi mbega tuvuge yuko ubwo bumwe atabuhari aribwo butuma n'izi ngo tubona zigenda zisambuka nivyo kuko urumva rega hajya kugira ngo ikintu hagaciro nuko nawe ako gaciro bakabonye abavyeyi bakahejo kintu none ubonye nk'urugo umupapa da agaciro umugore wiwe nta agaciro abana none uyu mwana yoheza akazobikura he canke mama wiwe none iyo bikura burya umuntu atanga icyo afise muri we urumva ico yahawe nawe kiri muri we none igihe agiye ataca afise yotanga iki mbega uretse ivyo vy'ubumwe nta bindi bintu bishobora gutera ibibazo imiryango ingo zikabana nabi kubera ico kintu cabaye muri uwo muryango urumva ikintu gikunda kuba ikintu cyo kuganira communication burya communication ni ikintu gikomeye gose iyo umuntu ababaye aravuga iyo anezerewe akavuga rero igihe kuvugana kuhari utaramunda kandi utaze mu nawe atarura ibiboze si kuvuga n'ibikirinde vuga rero muri couple haba hakwiye kuba kuganira ikibabaje umutima wundi akakimenya kandi hakaba n'ikintu cyo gusabanika imbabazi igihe umwe akoze ikosa akiga gusaba imbabazi uyubwiye umuntu vraiment wakoze ikosa ukamubwira uti nukuri imbabarire biratuma umuntu aba amahoro mu mutima mugaye igihe umukoreye ikosa ntunamusaba imbabazi ugasipoza kumenga nta cabaye biravunana umutima rero muri couple nukuri hari hakwiye uri mu ikosa akwiye gusaba imbabazi ubundi hama kandi hakaboneka n'imyanya gusohokana imyanya yo gusangira imyanya yo kubana nyakubana ingo nyinshi ubumengo ni ibintu biraho je ndibuka kera tukiri bato twaricara ku ziko abavyeyi bakatuganirira bakaducira imigani tugasokoza tukababaza ibibazo ukumva ko umuvyeyi akwexplica kahise akubwira imiryango ingene imeze ukumva vraiment hari ico uri kurakira ukumva ko hariho urukundo ikigori mwacotsa mukakenyuranira umwe agaha agapande uwundi mugasangira n'abavyeyi kumva hari akayoga kagaheke kera twarazinywa mukagasangira yabayo mata mugaterera mugasangira urumva hari ubumwe hari urukundo mbega umuntu ashobora kwibaza ati rega kera mwari muhimbye mwari mubayeho neza twikurira mu bibazo by'intambara zinzara n'amasasu n'ibindi bigatuma rero ivyo bikomere ivyo biza gutera ingorane hamaze kubaka izo nzu urumva ibikomere birahari c'est vrai ingorane zirahari muga ntiwibaze ngo abafise uburyo buke ngo nibo bafise ibibazo gusumba abafise uburyo buke ngo nibo bafise ibibazo gusumba abafise uburyo bwinshi ahubwo abafise uburyo bwinshi bari bakwiye no kuronka n'iyo myanya bakanafata n'amavakansi bagafata n'ibihe byo kubana ahubwo nibo babyica gusumba
abafise bika ahubwo ugasanga nibo muri ahubwo begeranye bafitaniye urukundo n'ubumwe. Nariko ndavuga ku bijanye n'ibikomere, mbega ibi bikomere abantu bakuriramo ugasanga umuntu yimba yakuriye mu ibarabara canke yakuze iwabo ataronka vya nkenerwa bishitse, ugasanga yakoranye ibikomere, ubwo buryo yakoranye ibikomere, mbega ashitse mu rugo ntashobora kugira ingorane kumvuza vya bikomere yagiye mu kahise. Ego igikomere kitavuwe kitakije uravyumva ni nkuko umuntu akomeretse ku mubiri, urumva batakuvuye hagoma hadoma isazi, urumva inyuma y'igikomere haba umudayimoni acihishe inyuma. Rero bisigura ngo umuntu yakomeretse arinda kugirirwa counseling, akumvirizwa akabohoka mu musha. Mbega umuntu ashobora gukomereka ntanabimenye kubera ko nk'ubuherukane kumwe n'umuntu ambwira ko yatandukanye n'umugore. Ndamubaza none byavuye ku kikomo n'umuntu aciye ubwenge atanga n'inyigisho ku bandi, wewe ni gute uhinyigisha abandi nawe ubwawe utaziha? Arambwira ngo je réclame le respect, muri ijambo yakoresheje ngo nta cubahiro ngo umugore ngo ampa. Ngerageje kumubaza akahise kiwe acambwira ngene yakuriye mu ibarabara, ingene yagiye mu kirobere, ibintu nk'ivyo nyene. Ntangura kwibaza mbega uko kuntu yakuze ntibishaka kugira ingaruka. Ego urumva ico giko arasiga igikomere ca abando, ni abando gutabwa, urumva arafise iyo vide muri we. Rero iyo oye kugira ngo ayikire nuko aronka umuntu amufasha. Mbega umugore canke umugabo arashobora kuza mu rugo kugira ngo akubere umuganga w'ivyo bikomere cyane? Ego arashaka kubera muganga. Dufate nk'umuntu yasuzuguwe atigeze yemerwa, wewe ukamuzana mu rugo nk'umugore, ukabona vy'ukuri ko afise ico gikomere, wewe ico ukora no kumuduza, yakora ikintu ati bagikoze neza cyane, warahise uri gitangaza, ibintu uzi guteka neza, urumva ukagerageza kumusubizamwo iyo estime yatakaje, ico kivida afise ukacuzuza, usanga umuntu ico gikomere caraheze. Ibyo bisaba ngo niba wabonye igikomere umuntu afise, gerageza kucuzuza. Mbega inkomere zibe zihuriye mu rugo naho ni grave, urumva n'ibitaro bibiri n'abagwayi babiri batagira umugwaza, urumva mwese muba mugwaye, ni induru, biragoye kubaka. Mu ncama k'urugo rurasambuka canke mwama mu ntambara. Nta muti none? Umuti nuko mubimenya mukagenda kurondera abashaka kubavura, kuko biravugwa. Abo nabo ni bande abavuzi? N'abapsikologe. Barahari, kandi hariho abahari vraiment, ndetse bashobora no kuna gusengera abakristo, akumviriza mu buryo medical, kandi akongera akakumviriza no mu buryo bwo mu mpwemu akagufasha. Mu ncama k'uburyo bw'impwemu n'uburyo buri medical burakorana cyane. Ubw'impwemu ntushobora gukora bwonyene, biragoye. Urazi igituma nabonye ko bigoye, hari kenshi usanga umuntu iyo asiga ikomere, hari aho usanga hari umwuka ucukurikira inyuma, impwemu mbi. Izo mpwemu mbi rero niyo kumviriza ngo bikunde, iripfa ko babisengera. Jewe uraza ahandi hantu nabiboneye twaragize ka medicale mu minsi iheze, ugasanga n'abapsikologe bariko barumviriza umuntu, baca bavuga ati uyu muntu ari posede, akamwumviriza akaca avuga ati ni mu mutware mu basenzi bamusengere, kandi twamusengera abadayimoni bakimanifesta. Rero bisigura ngo birakwiye kujana, birakwiye kujana ko ari aho umuntu usanga yarakomeretse kandi afise n'abadayimoni bihishije inyuma y'ico gikomere. None aya madivorce yagwiriye ari ku muvuduko urenze, aha kugwa iki ko benshi usanga bavuga ngo yaciye inyuma, ubundi ngo yansuzuguye, ubundi ngo asesagura amatungo? Ni iki tuvuye ko hari umudayimoni yihishije inyuma yavyo canke? Urazi Fidele, jewe nkunda kubivuga, urugo iyo ugiye kugubaka utazi neza ico ugiye gukora, biroroshe kurusambura, biroroshe. Kuko nukuri gerageza wewe yiyumvire, wewe uragiye kubaka, uhuye n'umuhungu yakuriye mu muryango ntazi ibyo bakora, namwe wanyumura abantu batonze gutya ku murongo, uhuye n'abandi bajagaraye,
iyo muntu kugira mubane biragoye kuko ntaguhenda burya mu rugo imyaka 5 ya mbere niyo kwigana, iyo kugerageza kuja gukosorana, kwihanganiranira, guheba bimwe, kwemera ibindi, ko hari ikintu uvuga uti iki ntashwa neza kucemera ko ni urumva. Hakaba n'ibindi ubundi agira ati foko ngira effort kugira ngo vraiment izi ntambara zihere. Muba muri ko murigana. Rero hari abantu batihanganira uwo mwanya ukwigana. Ngo umwe yumve ati ntitwakuriye hamwe, afise kahise kiwe, afise ibikomere byiwe, afise amateka yiwe. Ayo rero urinda kubanza kuyiga, ukamenya ingene ushobora kuyihanganira, ukamenya ingene ushobora kumenya ikibazo afise kugira ngo ushobore kumufasha. Ibyo no vyiga mu munsi umwe. Oya birafata umwanya. Mbega ntihari ukuntu kwihangana hagera igihe ukananirwa nk'umuntu agukubita reka mvuge gutyo cyangwa ko ibindi bintu bitameze neza. Okay. Uraze nk'umuntu agukubita urumva hamaze kujamo gukubita biragoye. Mugabo hari izindi ngeso ushaka gusenga Imana. Ugasenga uti Imana mpinkomeze. Kuko inge nkubwira urugo n'ubu ndasuye kukivuga. Utaramenya ko ari igikorwa c'Imana ujemo uzogifata ibisanzwe. None mwebwe mukuze mudukurira nirihe banga mwakoresha? Ibanga twakoresheje n'iryo kwihangana. None tuvuge ngo ni bya bya niko zubakwa canke ese kuvuga ngo niko zubakwa? Oya nta niko zubakwa, niko bimeze. Nta mu marayika n'umwe kwisaba. Na wewe nyene uri kukondana uwundi nawe urafise intege nke zawe. Sivyo? Mwese murafise intege nke, murafise n'amakarite. Urumva? Rero senga Imana urugo rusubize kuwa ruguhaye, umubwira uti Imana jewe uyu mugabo cyangwa uyu mugore nsanze afise ingesi niyi none ndasabye impinkomezi zo kubanza kuyaaccepta. Uriko urabyumva? Ubanze wa accept iyo ngesi afise, hanyuma ubone kumusengera umufitiye urukundo. Umuntu udakunda ntushaka kumusengera, Imana ntishaka kumva. Imana ntishaka kumva abantu bari mu nduru. Imana yumva abantu bari mu ituze. None ni ryari abantu bemerewe kuvugira divorce? Divorce ntiyemewe. None muntu yokwemera gapfa? Urumva? Je sinoza mpagare ngaha kuri kamera ngo mbwira abantu ngo hariho ngo gihe ngo divorce yemewe. Jewe nakugenda umuvuga butumwa. Siko ndo umuvuga butumwa. Winjiye mu rugo. Nico gituma nkunda kubwira abantu banza winjire mu bintu uzi byo winjiyemo. N'uyo muntu banza umwige mumenyane. Ubone ko uri umuntu ushaka kumwihanganira. Wari umuntu usanga afise ingeso bigoye kwihanganira. Kandi wewe ukanabibona ukavuga ngo ntacyo nzomuhindura. Nta muntu ahindura uwundi. Nta muntu ahindura uwundi. Wewe ukabona uti jewe ingeso ntayo nshobora kwihanganira, bisohokemo hakiri kare utarabyinjiramo. Sivyo? Bisohokemo utarabyinjiramo. Naho wamaze kubyinjiramo ucufuka musenga Imana nkeneye inkomezi zawe. Harabi Imana erega Imana ni nyembabazi cyane gose. Imana hari abantu ihindura kandi bari bikoko bari babikabahindura. Biva ku nyifato yawe. Ingene wemeye icyo kintu. Ingene ufata n'uwo muntu. Imana irashaka kuzanira umuntu wewe. Kandi kabizi neza ko ari wewe uzomushikana ku musaraba. Kandi mu kumushikanaho nukumwagise. Ukamwemera. Nukwemera izo ngeso ziwe. Hanyuma ukazijana imbere y'Imana ukamuririra. Ukamuririra. Mugabo nakubwiye ntushobora kurira umuntu udakunda. Udakunda? None abantu yashika kubakana badakundana? Hari igihe umuntu agukomeretse ukagerega umwanga kubera akubabaza. Ego. Ariko hagati aho abantu biragira ku ngingo yo kubakana badakundana. Urumva urashaka kubukunda umuntu, c'est vrai. Mugabo kubera kukubabaza cyane umutima ukamuvako. Rero
umuntu ashaka kuguha urukundo rwo gukunda umuntu nguyu ni Kristo wenyine. Kandi ivyo ntibipfa kwizana, urabisengera. Mbega uruhara rw'ishengero mu kubaka umuryango ni uruhe? Ishengero ryari rikwiye kwigisha cyane ibintu vy'ingo n'imiryango, bakarondera imyanya bakavyigisha, cyane cyane nk'abantu bagiye kubaka bagafata umwanya ukwiye ukubigisha, kandi n'abagiye kubaka bagafata umwanya wo kwigishwa. Nasanze ahubwo ishure abantu banegrije, kandi ari ishure ryamaho ubuzima bwose n'urugo, mugabo nicyo kintu kiri negrije kitigishwa. Mbega leta yo nta ruhara rwo ifise? Irarufise nayo nyene. Uruhe? Nayo nyene rikwiye kugira ibyo bintu byo gusensibiliza. Urumva ni ishure ridahera kandi rigoye, mugabo ritagira amaklase bigamo, kandi ari ryo shure ry'ubuzima bwawe bwose, kuko umuntu arinda saza yiga abona ibintu bishasha mu buzima bwiwe. Uti rero inyigisho z'amezi angahe zitangwa muri Eglise zikwiye kunguruzwa? Ego vraiment zikwiye kunguruzwa, hakaba abantu baba specialiste bavyize babizi bazi bakwiye guhanura, bakwiye kwigisha, bagatangura kwigisha abajene hakiri kare. Uti rero ivuga butumwa mutanga rihinduke, ntituze turavuga amata gusa. Oya, yes, mvuga ngo rihinduke, mugabo nico kintu kirakwiye kwinjizwa mu nyigisho zitangwa. Wow. Hanyuma kuva utanguye ino Horikana TV uvuga ubutumwa bwiza, nigi kubona navuga ngo nk'intambamye cabaye kuri wewe? Urumva ikintu mbona c'intambamye, hari ngihe utafise umutima wihangana kandi ukomeye, hari gihe wocika intege. Gute? Ujya hari aho ukora nk'ubutumwa kandi wagize effort ko bisaba kwitanga cyane, urabizi. Yego. Amugasanga ubwo butumwa umenga nta bwarabwe nk'abantu nk'abangaye. Rero abantu ntibakunda ubutumwa. Bimwe bavuga uti ama views barakunda, amakuru barakunda, byacitse barakunda, nibyo abantu baraba. Mugabo umuntu kubera abafise umutwaro n'umuhamagaro, ubuzi ko naho b'umuntu umwe ashoboye kwakira n'ijambo mu byo wavuze rikamufasha, uraza imbere y'Imana ko ari ikintu kinini. Umuntu umwe ari umuntu munini, mugabo ubundi urabona ko ubutumwa abantu batabumviriza cyo kimwe n'inkuru. Mbega aba barongoyeho mu mashengero mu vyumva kumwe ukuntu mugenda mukavugira ku ma YouTube kiri ntamanye muhura navyo? Jewe nanka kubesha abarongozi banye nta ntambamye nimwe no bandababeshe. Oya nukuri. Yego. Ndamahoro cyane. Mbega ko kandi nibaza ko bibanezera kuko après tout nivuga butumwa. None yo babazwa no kubwami bw'Imana buriko buraguka. Oya. Nibaza ko atari umuntu umwasi w'ubutumwa bwiza, ntawo kwanka kugikorwa c'Imana cyoshobora gushika ku bantu benshi. Wow, ntitworangiza ikiyago cacu utavuze kugwaruka, ubereka twego turaganira utubwira ikintu ca bazugwaruka na cyane cyane ko bagenda mu ngeso mbi z'ubusamaye n'ibindi. Mbega uno musi ufitiye ubutumwa ubuhe ugwaruka? Nagira ndababwire ko ivyo uri kurakora uyu mwanya bishobora kwica ubuzima bwawe bwose bwa kazoza, kandi ivyo uri kurakora ubu nyene bishobora kuzogukiza mu buzima bwawe bwose. Rero nahawe ho guhitamo neza nk'ugwaruka ivyo uri kurakira, ivyo uri kurabamo, kuko uyu munsi ari abakobwa bariko baricuruza. Ivyo ni ivy'igihe gitoya, ugasanga wamaze kurengana, kandi uzoba waramaze kwiha ishusho yindi imbere y'abantu, aho usigara urondera n'uwo gushira mu rugo ukamubura, kandi hari igihe uzoba umukeneye, ba bandi baguhamagara batakiguhamagara.
ukazorogereta. Rero ifate neza, witonde wiyubahishe kugira ngo uzuronke urugo rumeze neza, kuko hajya abantu baravugana. Abantu baravuga bakavuga ati ujya mukobwa ukaba ushaka kurongora ntuje muri ujya muryango, ukaba ushaka kurongora uroja kwa naka asaba abakobwa bameze gutya, cyangwa ukaba ushaka umukwe ameze neza woronka uwo kwa naka. Rero tegura ubuzima bwawe uyu munsi uzobutegura ejo, kuko ejo zoba ari twota. Nuko murakoze. Hanyuma ku kijanye n'indero, indero yo urumva ko abavyeyi basanzwe batanga indero, hagati abana nabo twitware gute cyangwa ugwaruka gwitware gute? Abana nukumvira abavyeyi cyambere, kuko hari n'abana batumvira abavyeyi. Umuvyeyi akazovuga, ukabona umuvyeyi ariko araguhanura, ukabona umuvyeyi ariko arakubuza ikintu, mwumvire, kuko umuvyeyi niwe muntu wa mbere agukunda. Umuvyeyi niwe afise experience gusumba wewe, araza agapfa araza agakira. Rero gerageza wumvira abavyeyi, gerageza wumvira abakuruta, ukuruta bafise icyo akurusha. Nicyo numva nohanura urwaruka. Murakoze cyane, reka tubashimire. Sinzi ko hari akajambo kanyuma washikiriza ariko baradukurikirana, hanyuma duheze dusozere ikiyago cacu. Akajambo kanyuma nagomba kuvuga, nagomba gusubira kubwira ikintu umuntu yitwa umupapa umumama. Urafise inshingano zikomeye zo kurerera Imana, zo kurerera igihugu, kurerera ishengero. Gerageza urabe by'ukuri kuri kurarera cyangwa uri kurica. Mbe urazi ko ari ababyeyi bica abana babo kandi batabizi ko ariko barabica. Comportement yawe irashobora kwica umwana wawe ikamuhamba mu kuzimu, canke inyifato yawe ikamuduza ikamushikana hariya. Rero raba inyifato ufise, raba ivyo uri kura ubuzima uri kurabamwo hari bwiza, woshobora kubwifuriza ko umwana wagira nk'ubwo nyene wewe ufise, ukabona utovyishimira, bivemwo uhindukire kugira ngo ubahe ikintu kizima kizoshobora kubabera icitegererezo muri kazoza. Abakozi b'Imana bagenzi bawe babwiye akajambo kahe? Kuko turumva hirya no hino haravugwa manyanga iki, gucanamwo, kujyana mu mashengero n'ibindi byo bitandukanye. Gira akajambo batekere. Abakozi b'Imana bo urumva barazo wabatumye wariwe, nico yabatumye. Yabatumye kugwana, yabatumye kuja kwiba, yabatumye kuja kurondera intama bazihindure kuba bigishwa. Rero utari kwakora ivyo ari handeho igikorwa umwami yamutumye. Si umukozi w'Imana, si umukozi w'Imana, kuko oye nemwe azoshika imbere yiwe amubwira ati pardon, sinigeze ndakumenya kuko wakora ibyankwa nanje. Kora rero ivyo umwami yagutumye, kuko mission ni imwe, nta yindi mission ni imwe. Yesu asubiye mu ijuru yavuze ngo ni mugende, muhere Yerusalemu, Yudaya ni Samariya no gushika ku mpera y'isi. Mugende muhindure abantu bose kuba abigishwa banje. Nta kindi yatumye ishengero. Abakristo nabo bahanura iki? Abakristo nabo nabo bahanura nabo nyene nukumvira abarongozi, nukububaha, hanyuma kandi nukumenya kwivomera nawe nk'umukristo. Kwivomera ushatse kuvuga iki? Isengere wongere wisomera ijambo ry'Imana, kuko niryo rizotuma umenya ibingira n'intama. Wow. Ni kuri izo mpanuro nyine turangirije kino kiyago cacu, tukaba turakorana na Madame Renidese Mirengo. Mwumvise byinshi kandi turazi ko bizabafasha. Tukatubashimiye, tunabakengurukire bakunzi ba Holy Canaan TV, mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kwino mbonesha kure Holy Canaan TV, kandi mugira subscribe na like. Tubashimiye, tubakengurukire. Mama murakoze. Murakoze gushima, Imana iguhezagira. Ego, reka rero dusozere kino kiyago cacu, ariko ntitwosozera utadusengeye. Ego. Mana datarugira byose uri mu ijuru, ubereye gushima, kuko ivyo dukorera n'ivyo dukoresha ni vyiza gusa. Haleluya. Kanatsinda umugambo dufitiye Yesu w'ivyago ariko n'uw'amahoro.
amen niyo kutigirira neza. Ndabizi neza mwami Imana ko ukunda umuryango kandi ugakunda n'umuntu, haleluya kuko nta kindi cyagukuye mu ijuru atari kugira ngo umwana w'umuntu azaraga ubugingo budashira. Rero ndasenze ngo umuco wawe ukomeze kurasira umuryango, urasira umuntu muri rusange, kugira ngo amenye icyo abwirizwa gukora n'icyo atabwirizwa gukora. Rero mukunzi mwiza, ndagushimiye kuri iki kiganiro, ngushimiye umukozi wawe wakoresheje uyu munsi, ngushimira na Thierry ari nyuma ya kamera nawe nyene udahengeshanya gukoresha mwami Imana kugira ngo iki gikorwa kigere kure. Rero muvyeyi mwiza, tugushimiye muri byose ko abanye natwe. Icubahiro n'ishimwe bibi byawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye ko byumvise, amen, amen.